ku munsi w'ejo niho umuririmbyi aturuka mu gihugu ca Tanzania uyo sundi bamwitwa Diamond Platnumz niho yasohora liste y'abaririmbyi akunda gukurikirana mu muziki gaha muri Afrika. Niho tuza gusanga umuririmbyi yitwa Kilikou aza ku rutonde rwa gatanu ku numero ya gatanu akurikiranwa n'umuririmbyi akomeye cyane aturuka mu gihugu ca Tanzania uyo sundi bamwitwa Diamond Platnumz cyangwa mitwe Chibude guy mama Dangote guy. Uyu mwana azobakoma Kilikou akili umwana umwe birirwa baratuka ko ari kidoma ikirobezo. None nguyu rero agira bemeze ko abatakiri kirobezo ubahobwa ari kana trending amaze kumenyekana East Africa ndetse n'isi yose. Hello bite so gente basamura meze neza nkuko bisanzwe kubatanzi nkaba nitwa Japhali demosa cyangwa te promoter bivanye no kuvyumva cyangwa uko ubishaka. Narababwiye ko ari je mushinga amateka y'umuziki w'u Burundi, narababwiye ko ari jewe ndi kuri vora y'ubu promoter, ni jewe ndakubyirurira twashitse ururuka mbandanye kandi nudiskita nanje na jewe ndi umu promoter ari kuri vora mboni yo ngeze niyo ndiko ndaja nije mbonaho nkata uriko ndagutwaye ndakubyira tururuka mbandanye kandi nudiskita nanje. Ireka vya bidoma vyatanguye kuba ibidoma bamwe muri amazina mwishakiye none nkaba ahubwo mu batera imigisha mu batera amachance n'amashanse. None uyu mwana naye karababwira ati jewe nzobakoma nzobavuna mu ndirimbo yitwa Ntagaso. Ushaka kumubona Kilikou neza genda umurabe mu ndirimbo yitwa Ntagaso afise inkota ababwira ati mwebwe komeza mumbwira ko ndi kidomana munyite ko ndi kirobezo abo je nzobakoma nzobavuna je burya ni mu nzina. None nguyu bariko baramwerekana ko aza ku mwanya wa gatanu akurikirwa n'igihangange cyane nga mu muziki Afrika. Uyo sonde bamwitwa Diamond Platnumz amuririmbyi akomeye cyane aturuka mu gihugu ca Tanzania. No yasohora urutonde ku munsi w'ejo abicishije ku rubuga rwa Instagram ayerekana ati byabo nibo baririmbyi nkurikirana nkunda ibikorwa byabo cyane, abo nibo baririmbyi nkurikirana kuruta abandi. None Kilikou tuza kumusanga ku mwanya ugira gatanu akurikirwa n'igihangange mu muziki Tanzania guy. None uyu mwana nari karababwira ati jewe nzobakoma. Ushaka kumubona neza Kilikou umubona mu ndirimbo yitwa Ntagaso afise inkota. Uyu mwana yahoze ari muri management ya Bantu Boy ariko amasezerano aza kurangira amanza aza kwipamba no kwiwe ariko mu nyuma yubaka urukuta na bomogwa gwitwa Pirimani Boy ariko umwe n'igisaza cyitwa WJ umwana yongera yipapa yongera yimama byose arifasha. None ubu unaho none uyu mwana yatanguye gutrendinga yatanguye kuyobeza abantu yatanguye kubayovya abereka ko atavyo kwicara mu muziki ahubwo ni gukora ntavyo kuyayatagaye. Umwana kuva atanguriye kwipapa yongera yimama byose yifasha atanumwe agoze ikintu na kimwe. None bakisigaye yarubatse urukuta gwitwa Pirimani Boy ari kumwe n'igisaza ciwe cyitwa WJ guys umwami w'abademo cyangwa uvyumve cyangwa uvyemere. Uyu mwana jewe ndabona vizo yiwe je ndabona azobakoma. Ireka ndakubwiye Kilikou wumva nirindi zina niki bamwitwa Kilikou akili. Umushaka kumubona neza genda umurabe mu ndirimbo yitwa Ntagaso afise inkota. Niwe ucubona ko uyu mwana atari kidoma ahubwo ari intare mu muziki akubwira ati je nzobakatana ntavyo kuyarata ahubwo nzobavuna nzobakoma ndabereke ko umuziki w'u Burundi ndawufise kwisi kandi uyu mwana azobakomana. Bamwitwa Kilikou akili umwana yaje ku rutonde rugira gatanu aho Diamond Platnumz yabijije kuri Instagram abereka ati jewe abana nkurikira mu muziki abaririmbyi nkurikira ba mbere nga mu muziki bo muri Afrika. Uyu mwana aza mu mwanya wa gatanu. Uyo sundi bamwitwa Kilikou akili umwana akomeje kuvyitwaramo neza nga muri East Africa no muri Afrika ndetse no kwisi yose kuko uyu mwana azobakoma guys. Umwana akomeje kuvyitwaramo neza avugwa n'abanyamahanga. Uyo sonde bamwitwa Kilikou akili niho yaza ku rutonde rwa gatanu ku mwanya wa gatanu ayerekanwe
urwo rutonde rukaba rwerekanye n'umuririmbyi akomeye cyane aturuka mu gihugu cya Tanzania usundi bamwitwa Diamond Platnumz. Guys, none uyu muririmbyi Diamond Platnumz no yerekana urutonde rw'abantu akunda gukurikirana cyane, akunda ibikorwa vyabo. Haza umuririmbyi yitwa Kilikou Akili. Uyu mwana aza ku mwanya wa 5. Guys, uyu mwana yamaze gutrendinga, uvyanku vyemera, uyu azobakoma azobavuna, uyu ni wari kwisonga. Guys, uyu ni wari kuri vora y'abaririmbyi, uvyanku vyemere, uyu ni we agenda yashiramo igitezi avuze ati arashitse, akubwira ururuka je mbandanye, nta kuguma ngenda ndagutwaye kandi jewe mbona ko nashitse. Niko akubwira uyu mwana. Ushaka kumubona neza umuribona mu ndirimbo yitwa Nagaso afise inkota, niwe ubona ko uyu mwana atavye imikino mu muziki nani. Yereka ndakubwiye Kilikou Akili ntiyumvira ko ari uwundi mvuze. Genda umurabe neza mu ndirimbo Nagaso, niho umubona neza umwana ko katari umwana, ntabwo bamwitwa Kira, umwicanyi w'umuziki w'u Burundi. Genda nyaragasa urebe indirimbo yitwa Nagaso bakoranye na WJ once again atibagiwe na Bifeso on the floor. Niho umwana umubona neza mu ishusho y'ubukure, naho umwana bamwe bamuca intege bavuga ko ari kidoma, ari kirobezo, ariko umwana kwemeza abakoma bereka ko atari kirobezo, atari n'ikidoma, ahubwo azobavuna azobako. Niyo mpamvu ndababwira ati uyu mwana azobakoma azobavuna, azobereka ko ubatavye kuyayatsa. Ubu muziki w'u Burundi watanguye kuriha, azobakoma. Guys,